Cyambere nuko ndakubashe umugore wanje nta media ashaka ko azohagararako. Oya kuko sinkunze ko mukumva n'ijwi giye. Kimwe gusa yumve ko ndamukunda kuko arabakurikirana ise. Yumve ko ndamukunda kandi ibi vyose mbikoze kubera mu myaka 5 imyaka 52 nugiye kuzomukana nawe nyine avuga ko atariwe nuko ariwe izimana nshasha ni Jean-Jacques wakoretse icyayi kimwe n'ubundi twakukana Guys, kunze ba G5 Media neza tweze muri mariage ya Kijajalo patisserie tukaba turinjiye nkuko mubibona Abel Nduwayo nkuko mubibona Abel Nduwayo akaba arashitse no mutambukanyi wiwe tuje muri mariage ya Kijaja mwese muzi nkumu bateguzi ba gato nziza cyane ndetse ubona neza yuko ziba ziryoshe n'ahantu heza cyane ahantu ubona neza yuko hashajije hateye igomwe bakiriwe na Berling best photography wiwe sasa yeye mwana kwa mwenyewe baba yaje baba nakurabuze gatuni rakoze meze neza ego congratulations asante sana ariko nazinyi kambuga tubana shemu ni muone ariko mumodoka ari wewe wenyine n'umuti wapi urabona ububukwe bw'abakire barihindura cyane nk'ubu yamaze kwihindura nk'inshuro 5 akira pansi iminiti heze ayenda kwihindura kabisa uyu munsi n'umunsi w'amateka ntibagiwe mu buzima bwawe yes ugiye gukora ikintu nagikoze n'umunsi tugiye guterekana imbere y'abantu ko Imana yaheje kuvyemeza leta yavyemeje ndetse tugiye kubinezererwa imbere y'izina ry'abantu tuze kugira kamwe kutugira muri kino kintu cyawe cyose cyo gusezera umusore wa Ruri nuko abahungu bose bogira bakarongora nuko abantu bose bogira bakarongora ikintu kimwe warabiye ko gashigenda arongoye oya nuko tuguma tonona amahera ndagiye Amede nawe akuri Amede aguma yishinga kuboregwa aguma yishinga kuboregwa nko kurongora hajya
no musingiye mvuge ku rukundo kandi ngo rudukwane kino munsi kugira ngo umusore avuge tsindageze ko kwitamo kire mu rugo umwigeme aba yahuye na benshi ariko nekeke nakwiye kuraba nyamukuru ku bindi byose icyo umutima ukunda cyonye umuntu wese agira icyo umutima we wifuza kandi ukunda ugomba kugira icyo umutima wawe ukunda je naravye icyo umutima wanje ukunda ca ndahitamo kumbura ari abandi bafise icyo umutima wabo ukunda ariko ntibahitemo bagaguma basamaza abandi hama mu nyuma bakazotora icyo umutima wabo ukunda kabisa ndabareka cyakuja mu dutatu igano ndazindogishikiza no kuri wise mu dutatu aza kuba special atari yiteze ko namubwira cyambere nuko ndakubashe umugore wanje nta media nshaka ko azohagararako oya kuko sinkunze ko mukumva n'ijwi ryiwe kimwe gusa yumve ko ndamukunda kuko arabakurikirana ise yumve ko ndamukunda kandi ibi vyose mbikoze kubera asante sana urukundo ruratsinze thank you so much
Yes nuko guys neza neza right now ni Kijaja n'umutambukanyi wiwe bagire binjire neza neza muri sale ahisinzi ry'abantu bibarindiriye munezero ntangere baraberewe cyane nkuko mubibona ku mpuzu nziza azisinze cyane ndetse Kijaja umenga sibyo ari mu story ni nyinshi umayiterera inkuru nkuko mubi mbona Yeah, I see.
dufatanire ababanyi b'umuryango w'umva. Narabonye mutamba ariko sinzi ko ari we unasabye. Ndampindukiye mbona mwese muri Nyanga, naraba gutya nkabona mwese murera, nananiwe gusobanukirwa ese ko ngiye gusobanukirwa iyo wambaye n'umunsi. Ariko mubyeyi mugenza n'abajetse mbariza tukiri hafi dusubire y'Imwaro twende duhitane iyindi yoba yarasabye. Dabi ubunariya ubunari wawe ubunari wawe uzofatanya ubwe bibereye imyaka 50 baributse site baributse mu myaka 5 imyaka 50 nuwo mugiye kuzorana jewe nibutse neza ndazifiriwe naramutse twumve nawe nyine avuga ko atariwe nuko ariwe Bizimana Jean-Jacques. Ni Jean-Jacques wakoreze icyayi kimwe n'ubundi twakukara. Nyakubahwa mubyeyi mugenza tuje arakoze impambabiye murambabarira singoze kuvuga ngo ninga koje sinagiye kugwira n'umuntu kandi yajwi numva cyayi ariko araririmba ibyo numvise ubu turazi imyaka irenganye baheruka no kumbura ako bita agahaye mu jisho aca nibwira ko aba ntabona neza mwakoze mwaturereye neza kandi n'ubu ushishikara kuba abaye imiryango Mwami Yesu yongera abamurigisha umuyobozi. Yego murakoze cyane rwose natwebwe rero kandi bacu umutima hamwe yego turatuhumurije kandi wese murabyumvise aho rero barangije rero bavuze iti ishobwe kandi barabyakazwe wakeni mshina naye atari birahinduka kama wanakubwira yuko naho ari intwaro abantu baratembeye Batiza yaratembereye arongoza ibayimbo abantu babo rero abuganga benshi barabizi barakunda ikintu bita akaboga bita inyama iyo bita
kaboga izo nyama hari nyama bita impindura rero utamaye ni akamaro amibara naho bacibo aricho nashona nyama y'impindura yageza aricho gituma rero atahirahibo akabe akuzumugeza n'ubundi cyangwa kabiri rero niyo ukayibuka shima ko udutegukiye utubazaniye ubugeni mwakoye batubazaniye batubashikije rero ko ushire natwe dushire cicaro tuzimana hanyuma dusome dusubire duhinduke izibondo oge dusubire duhinduke izibondo hanyuma tubwire ko muca muraba kuko murabona ko amazi yazindutse ageze kure turabira amagaba y'amahoro icambere twebwe nk'ababyeyi bacu icambere twebwe nk'ababyeyi bacu udahari umubyeyi umubyeyi kabiri dushaka kuroranirwa amagara yanyu n'ibibondo z'abakobwa icya gatatu tubatuye i Rwanda gutera umuji imbere icyakane ni mukuru izongero tumubari tumubona icyo kintu ndabahaye yo mwarakaniye umwana umugoroba ariko imbere y'igitanda y'ipapiriho upfukama musinzi abaza ishima wamagiranye mwandika ku mugoroba mugiye kuryama mutabura kandi isi ufunguzo wo kugura ibyiza byo mu nzu akagira ikiba ubona yagushavuye wandika ariko yageze ku mugoroba urukundo rwawe era wakoshereje kuri hamwe cyangwa n'umuco abazi hama iki bacita Bibiliya yera ariryo jambo ry'Imana imbere y'uko musenga mubanza gusoma iyi Bibiliya y'imwe zose gusoma mwese icyo ndabigize
nk'imirezo byatureze n'urukundo rwaranze umuryango wacu. Ibyo kandi ntazogere n'umwe ahindura na kimwe. Si byo mu bivuze ababyeyi murakoze. Iyo birahaguruye jewe na rukundo rwanje Professor Marcel Lihinya Ruini Turaiwa Nakoze muri bicara y'abaheza. My reason to
Yeah.